mabukwe wa Mwanaidi. Nyina wa Mwanaidi ariwe mabukwe wacu. Ego. Nukuri ntagire kibazo umwana we azobaho neza. Ego. So bakunzi banyishu meza ngo mwabona yuko muryango wa Isa uhejeje kwakira Mwanaidi Chese. Iyo tabona undi mama. Mama ni sawa? Sawa. Shangazi umeze neza. Yo nyegera shango ntugwe. Jana ni ya raha mingi ndazangu. Yo bakunzi banyishu meza uno munsi muryango ni full happy. So mama umeze neza? Nasema Kiswahili. Hakuna shida, mimi niko mtoto wa Kamenge, mimi naelewa Kiswahili vizuri sana. Habari yako kwanza? Salama. Unajisikia aje mbele ya mtoto wenu Isa anaweza kumleta Mwanaidi? Mimi niko shangazi yake. Ndio. Nafurahi sana kwa kuona mtoto wangu. Sijui niseme aje. Ndio. Kwa kuona alipata mke wake Mwanaidi. Mwanaidi tunashampenda sana mfamilia. Maana yake baba hakuna kumdondoka. Njoo hakuna kudondoka. Mwanaidi ni Mwanaidi na Isa. Ndio. Sasa kweli Mungu awaende mbele. Wazale, wafurahi, watungane. Wajaze dunia. So mama, Isa tulisikia amekuwa na wake wao watatu, ameamua kuacha. Sasa hauoni kama haiwezi kuwezekana watatu ni feke. Huko Mwanaidi tunjo ndio zangu mloko kwa ibintu biryoshe cyane. Bakunzi banyishu meza na nifuza kuvugana na mushiki wa voilà mushiki umeze neza? Niko bien sana. Wabona ngo umuryango na ushikiriye wose ndashaka umbwira ijambo rimwe umbwira bavuga muramukaza sinzi mu Kirundi ngewe babivuga demai voilà acha niseme Kiswahili demai yako nambirie kitu kimwa demai yako kwa sasa. Wifi yangu mbona uniitiki wifi? Wifi utanguye kare. Wifi upo tena. So bakunzi banyishu meza mwabona yuko aranezerewe cyane kwakira ni wifi demai wiwe nga anya mu muryango. So bakunzi banyishu meza ndabaramukije bivanye naho muri mwaramutse cyangwe bwakiye cyangwe mwiriwe bivanye naho muri no kandi nikuze John garutse kandi imbere ya kamera ndabaramukije nyene uno munsi ngira ngo mabona ko ari umunsi w'umunezero abantu baraberewe barambaye neza rero twaje kuraba abantu bagize ubugeni bakoze ubukwe ngira ngo mabona ko bose bari mu munezero imiryango abacuti ababanyi n'abagenzi bakoranye ngira ngo bavuye kure abavuye hafi abavuye ruguru abavuye hanze bakoranye kugira ngo bakore ubukwe rero turi mu bukwe twaje kuraba abageni abakoze ubukwe tubona bose baraberewe bameze neza tubona tuhahuriye n'abandi bari kumwe hano ni ibintu byiza cyane. So umeze neza? Nukuri turashima cyane. Amakuru yanyu? Ni sawa ndashima cyane gose kandi Imana ishimwe. So ndabona kamwemwe ni kose muranezerewe bite none mumeze bon ndabona abantu bose ayo bigiro ni byinshi kandi rero yemeze neza baba Rusi nyene urabona baba Rusi ariko arafata amasanamu yahindutse umujournaliste je narushe nashenda mu mikro wenyene abandanya kazi kiwe. Okay turanezerewe cyane Monsieur Fabrice reka tumwibarize tubona nawe nari mu kazi tubona ibintu ni byiza cyane papa umeze neza? Ego je ndashimura. Amakuru yanyu? Yo vraiment amakuru ni bon ndashima Imana. Turi mu byinshi mu bidasanzwe turabona abantu bariko baranezegwa imiryango ni myinshi gusa turabona mwafashije mufata kamera nibiki byagenze gute? Okay nuko president w'urubanza yari yansavye ambwira uti ngo ngerageze ndabe ukuno kwikubita selfie mugabo nivyakunze acambwe basifata kamera kugira ufilime umugore wawe umubwira akajambo namubwira ati je t'aime nawe umubwira ati je t'aime aussi. Wow werekanye byishimo wow turanezerewe cyane hama turabona warusanzwe gukora kuri kamera kubera ko tubona ubifatano buhinganye ego sivyo? Mu bisanzwe aka kazi ko gufilima niko kazi kanje kambeshejeho. Wow. Ego. Okay so twabona uri mu munezero wanezerewe ni kuki none tubafise ikibazo kimwe twebwe turabanyarusaku turakunda gusakuza ushaka kubaza none ni kubera iki wahisemwe uno mugore umwe mu bandi bagore benshi beza muba mwarigeze no kumenyana ukaba wahisemwe uyu unye? Bo icatumye jewe ndamuhitamwe we bavuga ngo ni Chanel abandi bavuga ngo ni Natasha. Wow. Change Stanish. Ego
mugabo icyatumye jewe mitamwo uyu unye ni kubera ndavye mu muryango iwanje ubwa mbere na mbere ukuntu jewe ankunda anyitaho ubwa kabiri ngaca ndaba ukuntu akundana n'abashikanje babiri Mwanguwa na Fatuma ngaca mbona ukuntu akundana na mama wanje amvyara byaraneze wow washaka kuhindukiza yao Kinama oye Faburu ngiyago bakora ibyishimo mu muryango abantu bose baranezerewe urashobora kundamukiza kwanza abakunzi banyisha media bariko baturigurikirana 565 bari kumwe natwe baramutse babwire big up sa nyibuza kwanza radio yitwande Inyishu Media yego Inyishu Media big up abantu bose bakurikirana Inyishu Media nuko no basaba babandanye bakurikirana ibiganiro bya Inyishu Media kuko ni ibiganiro biri top biri ku gihe biri ku mwanya kandi byiza bishikana umuntu kumenya ibintu atarazi bambwire n'akazina ka kubera ko benshi je ndakuza ariko bo ntibakuzi bambwire akazina kanje je nitwa Nyandwi Isa irindi ni Isa ni Nyandwi Isa irindi ni Emmanuel cyangwa bigomvye uranyita unyite Isipro Isipro rero yagina n'umuntu nyene yarasanzwe akora ibintu by'amasanamu muramuzi gusa rero twatangaye cyane kubera abantu baba star kenshi usanga bafise abagore barenga babiri ariko no munsi yahisemwe gutora umugore umwe akamwandikisha akamushira avuze yari batatu yarabahevye akunzi Inyishu Media ni byiza cyane ngo yarafise batatu ngo ariko yabahevye gusa nibidasanzwe so umviriza niki wishimiye cyane kubera ko watubwiye ngo urukundo iki niki kintu wishimiye cyane kugira ngo urinde uheba abagore batatu ukaza gutora umwe akaba ari unagira mariage no musti gusanze bashobora kwerekana ngaha turi kuri zone tubari baje kugira état civil okay bashobora kutubwira niki kintu nyamukuru vraiment wishimiye Asari ngumu nibala bo mu bisanzwe ego abakobwa bo kuri yisi bose ni beza voilà ego mugabo rero ibyiza umuntu niyo bimara ego nuko twoba abagabo batungwa na kamwe nico gituma nahisemwe kuba umugabo atungwa na kamwe nico gituma nahisemwe umugore wanje Bigirimana Mwanaidi ni sawa umeze neza hama je nitwa Cousin John turi kumwe na Inyishu Media twaje muri rubanza rwanyu turanezerewe cyane turanezerewe kandi kubabona ngaha muri rubanza wobwira iki abakunzi ba Inyishu Media canke umugabo wawe bariko baturukurikirana ngaha icyo nobabwira nanjye ndanezerewe vraiment kuri uyu munsi twari twawupanze Imana dushikane turi amahoro yego vraiment ndanezerewe cyane so turi mu munezero udasanzwe rero n'umugabo wawe yavuze ngo yakubwiye akajambo jote mace yumva gute naciye numva umenga ndavyibushe cyane uyu munsi nanjye naciye ndamubwira I love you wow bakunzi Inyishu Media ngiye ngo murabona ko ari ibintu n'ibintu bimeze neza mubandanye rero wabona ko Mwanaidi anezerewe Mwanaidi yavuze ko yarafise abagore batatu ariko yahisemo wewe akagira nawe urumva n'ibintu twumviye ngaha nyene sirtere ngo abagore batatu ariko yahisemo wewe nyene akaba ari we yandikishije mukagira mariage wiyumva gute kuri no mwanya kuri umwanya vraiment umunezero mfise umunezero udasanzwe bereka ndanezerewe kweli cyane yanyambitse impeta nanjye ndamwambika yemwe ndanezerewe cyane mu mutima kuri uyu munsi so bakunzi rero abakunzi ba Inyishu Media barabe bakumenye bamenye Mwanaidi ko yagize mariage uyu niwe marraine wiwawe rero niki cyatumye witorera umumarraine nk'uyu onya niwe yagushikanye niwe yaguhanuye kugezaho mushikaho mwubaka kugeza no munsi ego naramuteye marene wanje kubera umuntu afise ingeso nziza aritonda aramanuye ibintu byuzu nuku emwe naramushimye cyane vraiment urabona tubabura uraberewe na marene aberewe kumbure niwe yakwise marene umeze neza ego ndashima umeze bien ama turanezerewe cyane turababonye ciao murabona bakunzi ba Inyishu Media murabona ko abantu bose bariko baratwenga hano ni umunezero udasanzwe mu muryango mu babanyi mu nshuti n'abagenzi baranezerewe sana marene wahanuye neza umukobwa wawe cyane gose urabona ko ari ndashika ku bugeni agarinda gutora turizera neza ko ibi byose abishigijwe ko n'impanuro woba waramuhaye rero gira ico ubwiye abakunzi ba Inyishu Media canke abandi bakobwa baba bariko badukurikirana kugira ngo bitunge neza barinde bashika ku bintu nk'ibi inya igikuru azokubake rugume so marene
amajambo mubanye make gusa ariko twebwe uronzi ko turabanyarusaku umunezero ni mwinshi cyane. So Marraine turi kumwe n'umuntu adutwenza cyane ngira ngo mumwerekane muri kamera. Banyita Kingwendo family. I love you so much. Ayisimiriyo ndanezerewe kwa Marraine afise agashakoshi. Ishakoshi n'ubu nyene mukanya ntamwebwe ba journaliste. Ndazi ko afise akantu d'abord ka meme abaha mubaze kariho. Yego so bakunzi bayishumeze banyemereye umucoro ubunyene mwavyumvise ajeyo ntabwo ndi nkunda kukisabira gusa ariko umunsi wakansabiye sivyo Marraine uraza kukama duhejeje. So okay so ikintu kimwe nashaka kumenya kuri Marraine murabona ko turi mu munezero udasanzwe na twebwe aba journaliste twahishikiye twashatse ko tumenya no makuru Issa n'umuntu twari tuzi afata amasanamu neza gusa ariko tutari tuzi neza umukunzi wiwe cyangwa uwo bari kumwe gusa no musi yashatse kumushira habona rero kugira ngo ahebe bajya abandi bose niki wahanuye umukobwa wawe kugira ngo arinde afata Issa mushire mu biganza. Namuhanuye byinshi gose ntavyo no vugira mu bantu ariko namuhanuye byiza kandi bizotuma yubaka. Voilà wamuhaye n'inyigisho nziza ubugeni buhire rero wavuze ninde Bigirimana Mwanaidi. Voilà Bigirimana Mwanaidi ubugeni bwiza kandi urugo ruhire tukwifuriza amahirwe mu rugo ugiye kubaka. Merci. So abageni twabona Issa gusa Issa yagutaye usanga agiye gutora undi mugore nga no muri batatu ya. So uno rero ni mama Issa rero turangira ngo murabona ko turi mu munezero twishikiye mu muryango twebwe ntiduteba. Mama Issa ni sawa umeze neza rero uno munsi jewe nitwa Cousin John ino ni inyishu media abone iri imbere yawe twaje hano turanezerewe cyane twashatse nyine kubabaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri kugira ngo mushikirize umunezero wanyu imbere y'abakunzi bacu. Wiyumva gute kuri uno munsi? Jewe niyumva neza cyane icyambere shimira Imana namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Ni byishimo cyane kubona umuhungu wanje ageze ku ntambwe ageze wow ubuze kavuge ndakumva ni umu actrice arakina amafilme. Wow uyu mama ni umu actrice sinari ego ageze ku ntambwe ngiyi si bya bose akagira ku ntambwe urabona byagenda biyumba ariko ku Mana yo mu ijuru umuntu agasenga akagira gute Imana ikaca yumva yaciye yumva icayishura amasengesho ego turabanye neza kandi woraba n'ibyishimo cyane none witeguye kwakira gute Mwanaidi mu muryango wawe uno mukobwa warusanzwe umuzi ingeso zo waruzizi ko Issa ahisemo kumuzana bashika ibiyo ntibizova bizana inambaye kubera ko abantu barongoye bagifise mama wabo bavuga ngo nyoko n'umugore wawe n'abambanda ko none bizogenda gute witeguye kumwakira ivyo turabizi bure niho namwakiriye neza cyane cyararangiye cyaraheze bari mangine bazamani ni gutupiria uko majabu kwa bitira jabu mama uravuze so bakoze banyisu media hano rero mama wiwe ngira ngo murumvise ko avuze yuko yamwakiriye neza ndibaza ko atazomubera umumbanda wiwe turabona hariho n'abondi mu mama ahumuye nga anya twashobora kumubaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri mama umeze neza wowe niwe mama Mwanaidi ndi muramukazi we. Voilà uri muramukazi we umeze neza kwanza urashobora kubwira akajambo kamwe abakunzi banyishu media babwira kunezerewe kubona dufite turonse muramukazi wacu agiye kubaka mu mategeko turashimira uhoraho. So bakunzi banyishu media baje kumushigikira kandi Mwanaidi kandi bamubona ko agiye mu muryango mwiza inabukwe ahejeje kumwakira icese imbere ya kamera imbere y'abakunzi banyishu media gira icubwiye mabukwe wa Mwanaidi. Nyina Mwanaidi ari mabukwe wacu ego nukuri ntagire kibazo umwana we azobaho neza ego so bakunzi banyishu media ngo mwabona yuko muryango wa Issa uhejeje kwakira Mwanaidi cese iyo tabona undi mama ni sawa shangazi umeze neza yo nyegera shango ntugwe jana ni raha mingi tazangu yo bakunzi banyishu media uno munsi muryango ni full happy so mama umeze neza hakuna shida mimi niko mtoto wa Kamenge mimi naelewa Kiswahili vizuri sana habari yako kwanza unajisikia aje mbele ya mtoto wenu Issa anaweza kumleta Mwanaidi? Mimi niko shangazi yake. Ndio.
niko nafurahi sana kwa kuona mtoto wangu. Sijui niseme aje. Ndio. Kwa kuona alipata mke wake Mwanaidi. Mwanaidi tunashampenda sana mfamilia. Manake baba hakuna kumdondoka. Njoo hakuna kudondoka. Mwanaidi ni Mwanaidi na Isa. Ndio. Sasa kweli Mungu awaende mbele. Wazale, wafurahi, watungani. Wajaze dunia. So mama, Isa tulisikia amekuwa na wake wao watatu, ameamua kuacha. Sasa hauoni kama haiwezi kuwezekana watatu ni feke. Huko Mwanaidi tunjo ndio zangu mloko bakora ibintu biryoshe cyane. Bakunzi banyisha umeza na nifuza kuvugana na mushiki wa voilà mushiki umeze neza. Niko bien sana. Wabona ngo umuryango nawe ushikiriye wose ndashaka umbwira ijambo rimwe umbwira bavuga muramukaza sinzi mu Kirundi ngewe bavuga demai voilà acha niseme Kiswahili demai yako nambirie kitu kimwa demai yako kwa sasa. Wifi yangu mbona uniitiki wifi? Wifi utanguye kare. Wifi upo tena. So bakunzi banyisha umeza mwabona yuko aranezerewe cyane kwakira ni wifi demayi wiwe nga anya mu muryango. Sasa mbwira icyo ubwiye demayi wawe kugira ngo anezerwe, umwakiriye gute? Unayuwa turabizi mabukwe demayi nuje mu muryango kenshi barabambana ntibumvikana. Witeze ko ari byo muzobaramwo cyangwa ugiye kumwakira neza abe umwana mu rugo? Bon, imbere ya vyose ndashimira umukama, namshukuru Mungu kwa uyu muda tunafika tuko uhai. Ndio. Mwanaidi ni wifi yangu, tena wifi njo Adamu na ziwa kwa mume wake. Mwanaidi tunaishi miaka inakuwa yeye na mume wake wanaishi karibu miaka 6 kama sio 5. Sijasikia kitu hata kimoja ananijibia vibaya au mimi nimjibie vibaya. Laiti ni kama vile tunaishi mkubwa na mdogo na ni wifi. Miaka 11 mama aranyibukije ni mama ivyo ni vyiza cyane na musi aranyerurira kandi nawe ne nawo mubaza na musi ndamwerurira kandi ndabikunda vyo noneho kanatsinda Jefse bademayi benshi ego nawe ni demayi kandi ebana nta kabi murabo bademayi banje bose na numwe nderurira nubu je ndumuhererezi mu nda ya papa na mama kandi barankunda gose bademayi banje sino bavuga kabi nukuri aha ndaryohewe cyane nukuntu baguma bamvyarira ibisengezana bikaguma bidoha birambona bikavuga tantine nanje ngavuga wi tantine nukuri ndaryohewe cyane. So bakunzi Imana ibahezagire mwe muvugira muri Inyishu Media radio Imana ibahezagire cyane. So bakunzi banyisha umeza ngira ngo murabona umunezero udasanzwe hano mu muryango ni ibintu byiza cyane gusa Isa tubashimire cyane kubona hano mwahisemo gukora kino gikorwa ciza. Se mu muryango tuza kumuvugisha turashaka kubashimira kwanza mwebwe kubona mwiyumvire gukora igikorwa nk'iki. Girisho ubwiye uhanure n'abandi bajene bo baciyumvira kubana taco batize kwandika. Bo icambe na mbere navuga ndashimiye Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru. Ego. Nkashimira abavyeyi banje bambyaye. Nkashimira abavyeyi b'umudamu wanje Bigimana Mwanaidi bambyariye umudamu. Ngaca nshimira abashikanje ndetse n'icuti n'abagenzi bambaye hafi mu kunshigira kugira ngere muri no saha nkore iki ubukwe budasanzwe. Ngaca nshimira kandi na Inyishu Media ngavuga ati ni mutera imbere nk'umuzinga. Ego. So cameraman Nuru wetu ashaka ingino gatoya ari umuntu ushaka kuvugana nawe. Ego ndabona yari yanyinyegeze yagiye inyuma y'imodoka. So bakunze banyisha umeza kwanza mushoferi. Ni sawa shoferi? Umeze neza? Uko mwa familia na wewe? Mimi ni grand frère wa Isa Kindugu. Voilà, yari yinyegeze yagiye kurivura kugira ngo nitumuvugishe. Sasa uko nani yake hapa katika hii familia? Braza Isa mimi ni grand frère yake, tulikoma naye. Hawezi kufanya kitu bila kuniita kama mkubwa wake. So, numwe mu nshuti ziwe abagenzi biwe bakoranye. Rero tugushimire cyane. Mama ni sawa? Ni sawa. Umeze neza. Rero bambwiye yuko nawe uri mu muryango kandi uri umuntu w'akamaro cyane untegezwa kuvugisha utegezwa kuvugana nawe. Yari yinyegeze yari yagiye kwinyegeza inyuma ya marene. Gusa je yanje ndi umunyarusako negezwa kumuzana. Umeze neza kwanza? Yego. Hama
Mwanaidi n'umwana wawe cyangwa ni unaongea Kiswahili mama? Na mimi naongea Kiswahili vizuri sana. So nilikuwa unasema voila, na mimi ni Mswahili. So nilikuwa nataka nikuulize unachukulia aje hii mambo ambayo imetokea kwa siku ya leo? Mambo mazuri sana. Mambo mazuri sana, tena tunafurahi sana kama familia kuona gizi familia zimeungana pamoja. Ndiyo. Na Mungu atujalie sisi yote tuko pamoja. Ndiyo. Letu liwe limoja. Ndiyo. Tushirikiane kwa shida yoyote, kwa matatizo yoyote ambayo atakayotukuta, yawe yake yawe yetu, sisi yote kitu kimoja. Amen. Na nafurahi sana kuwa mkwe wangu, yani mkwe wetu, tunafurahi sana. Na kisi wanavyoishi na mtoto wetu, Mwenyezi Mungu awajalie waishi salama. Amen. Wazikane mpaka kufa kwao. Wow, avuze ijambo ryiza, turanezerewe cyane. So rero bakunzi ba Inyishu Media, urabona ko ari umunezero udasanzwe hano mu muryango, aho abantu bose banezerewe, bari mu byishimo bidasanzwe. Rero tubashimire cyane, mubandanye mu kudukurikirana, ngira ngo murabona ko umuryango wose wasagaje. Rero tubashimire cyane, mubandanye mudukurikirana bakunzi ba Inyishu Media. Ciao ciao.